Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye mwibanywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanye gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko muri kano kanya, akaba ari amakuru tuzavuga kuri vyinshi bitandukanye cane cane ko yariko aravugwa mu gisata ca politike nga mu gihugu c'u Burundi. Turaza kugaruka ahanini kuri uyu umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yizigiye ngo abe ari we atwara igisata c'ubutare nga mu gihugu c'u Burundi. Uyu akaba ari umusore w'imyaka 26 y'amavuko. Ni mugihe bizwi ko amabanga nkaya akomeye cane cane arabana n'ubutunzi bw'igihugu akunze guhabwa abatama ndetse n'abandi bamaze muri politike y'igihugu igihe kinini. Ariko vyatangaje abantu benshi cane aho bumvise Gen Z nkuko biriko biravugwa muri iki gihe. Aba Gen Z akaba ari abavutse hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda n'indwi ndetse n'umwaka w'igihumbi kimwe ndetse n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri. Kuba Gen Z rero ari we agiye gutwara igisata c'ubutare nga mu gihugu cose. Iyi ngingo ikaba yarafashwe n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye inyuma yaho hagaragariye ubutare mu ntara ya Kirundo, mu Kayanza ndetse n'ahandi hatandukanye. Ivyo kandi bikaba biri no mu vyatumye umukuru w'igihugu afata iyi ngingo. Benshi bati uyu musore w'imyaka 26 y'amavuko Quesney de Jesus akabahinga yoba aturuka mu muryango w'abarwizatunga, ese nawe yoba aturuka mu muryango w'abanyepolitike bakomeye kugira ngo ahabwe amabanga nkaya? Gusa siko bimeze, kuko uyu musore w'imyaka 26 gusa y'amavuka arafise ubuhinga budasanzwe mu birabana n'ubutare ndetse no kugenzura ingene bucukurwa. Uti rero niki catumye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amwizigira gusumba abafise za doktora, abafise abahinga mu vy'ubutunzi ndetse nabo barwizatunga bose bizwi yuko bafise uruhara runini mu kudandaza ubutare bw'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi. Ibi kandi bikaba bishitse aho Evariste Ndayishimiye ubwo yavuze ko igisata c'ubutare agiye kucifatira mu minwe amasezerano yacu kugira ngo agaruze amafaranga yahora anyuruzwa n'abategetsi bamwe nga mu gihugu c'u Burundi bivuye ku bukunzi bw'inda bwabo. Ese Quesney de Jesus akabahinga wewe ninde? Ese niki catumye umukuru w'igihugu amwizigira? Ese arafise urwe rupapuro rw'umutsindo? Vyose turaje tubigushikirize mu kanya gatoyi mwidonido ntuze gucikanwa. Imbere ko tubageza ko ivyiyi nkuru hari itangazo rihejeje gushirwa habona mu gisagara ca Bujumbura. Ntawemerewe kudandaza amakaye canke ibindi bikoresho vy'ishure mu micungararo y'ibisigarira vy'isoko nkuru ya Bujumbura. Ni ingingo yafashwe kuri uyu wa mbere n'urongoye igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana mu itangazo yashize ahabona rigira riti: ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura buramenyesheje abanyagisagara bose ko ibikorwa vyo kudandaza amakaye n'ibindi bikoresho vy'ishure vyahora bikorerwa aho zisoko nkuru ya Bujumbura no mu micungararo yaho ko uyu mwaka bitakibaye. Ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura buramenyesha kandi urongoye komine ya Mukaza, ujejwe igipolisi mu gisagara ca Bujumbura be n'umuhanuzi mu biro vy'umukuru w'igisagara ajejwe ibibazo vy'umutekano gukurikiranira hafi ishirwa mu ngiro ry'ingingo. Ivyo bikaba vyatewe ko umukono na General de Brigade de Police Jimmy Hatungimana, umukuru w'igisagara ca Bujumbura, kuri uno munsi genekerezo ya gatanu kwezi k'umunani uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Mwokubuka kandi ko kugenekerezo ya 24 Munyonyo umwaka weze ariho umukuru w'igisagara ca Bujumbura yafata ingingo yo kwirukana abadandaza ku nkengera z'ibisigarira vy'isoko nkuru ya Bujumbura hamwe no mu mabarabara yo hagati mu gisagara. Ico gihe General de Brigade Police Jimmy Hatungimana yasiguye ko yafashe iyo ngingo ku mvo z'umutekano hamwe n'isuku rike ryarangwa muri ivyo bibanza. Aya n'ayandi yose rero ntuze gucikanwa, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo utoje ucikanwa nadushikiriza, usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi gihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Muhuza TV ndabahaye kaze muri ano makuru.
Nk'uko natanguye ano makuru mbivuga, tugiye kugaruka kuri Quincy de Jesus Akabahinga, Uburundi bwose buhanze amaso mu vy'ubutare ku myaka 26 y'amavuko yiwe. Nk'uko bamwe bariko barabivuga bati umujeni Z nawe yinjiye muri politike. Abajeni Z n'ubundi ni abantu bavutse hagati y'umwaka w'1997 ndetse n'umwaka w'2012. Hashikiriwe rero mu mabanga akomeye mu Burundi ku myaka 26 yiwe yonyene. Quincy de Jesus Akabahinga yagenywe na Perezida Evariste Ndayishimiye kurongora ikigo kigenzura ivyo gucukura ubutare mu Burundi. Ubundi benshi bakimenya imyaka afise bahise biyumvira ko ashobora kuba aturuka mu muryango w'abategetsi bakomeye cyane. Bamwe bati uyu aturuka mu rugo rw'abakomeye, abandi bati uyu yoba ari mu muryango w'umukuru w'igihugu. Gusa ivyo vyose nubwo vyo bari vyo, uyu w'imyaka 26 Quincy de Jesus Akabahinga arafise ubuhinga budasanzwe mu birabana no gucukura ubutare. Igihugu cyose cy'u Burundi niwe gihanze amaso cyane cyane kugira ngo agifashe mu kuzana abahera mvamakungu mu kiga cya leta binyuze muri iki gisata cyo gucukura ubutare ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ubundi nk'uko vyari bimenyerewe, iki ni igisata cyahabwa abantu bari hagati y'imyaka 40 kuduga, ariko kuri ubu umukuru w'igihugu ubwiwe nk'uko yivugiye ko ari umujama w'urwaruka arabigaragaje koko agihaye umusore imyaka 26 gusa y'amavuko ngo abari we agitwara. Ese Quincy ninde none? Uyo muhinga mu vy'ubutare arafise impamyabushobozi ya masters yaronkeye muri University of Ibadan iba mu gihugu ca Nigeria. Akaba azi ivyo kugenzura uko isi irimwo ubutare, gukora amakarata yerekana ubwoko bw'ivu nk'ayo yakoze mu buraruko bw'u Burundi. Uyu kandi si ivyo gusa, si ukuvuga ngo yicaranye impamyabushobozi ya masters gusa, ahubwo ni n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi kuva muri Rusama umwaka uheze w'2023. Iciyongeye ko kandi kizofasha mu kuzana amahera menshi mu gihugu n'indimi avuga, kuko bizomworohera ubwiwe kwishikira ku isoko akaraba uko ibiciro vyifashe, ndetse akazokwivuganira kandi nabo igihugu kizoshorera ubutare kuko avuga indimi zine. Aravuga ururimi rw'ikirundi neza, icongereza kivuga neza, igifaransa kivuga neza, ndetse n'ikidagi vyose akabivuga neza. Bisiguye ko kuri uyu mugabane wa Afrika nta gihugu na kimwe atojamwo ngo avuge. Ku mugabane wa Buraya naho nuko, kuko icongereza, igifaransa n'ikidagi biri mu ndimi zivugwa cyane ku mugabane wa Buraya. Nako bimeze kandi ku mugabane wa Amerika ndetse no mu bihugu vy'Abarabu, aho naho icongereza n'ikidagi n'igifaransa bikoreshwa cyane, mbere ngaha mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo azokumvikane neza nabo atwara azifashisha ururimi rw'ikirundi n'ubundi rusanzwe ruvugwa ngaha mu gihugu. Uyu kandi si ivyo gusa, kuko yarabaye n'umugenduzi mukuru mu bikorwa vy'abikorera utwabo bacukura ubutari Kabarore mu ntara ya Kayanza bwa Colombo, Tantalite na Kaseterite. Ku myaka yiwe 26 rero uyo niwe yitezwe guherekeza ibikorwa vyo kuvyaza umusaruro ibirombwe vy'imurehe mu ntara ya Kirundo, aho batwijeje ko hari amatoni arenga miliyoni 15 ya koruta ndetse na Kaseterite. Ngivyo rero ibi mu ncamake ibiranga Quincy de Jesus Akabahinga ku myaka 26 y'amavuko, akaba ari we yizigiwe n'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo arongore ikigo kigenzura ivyo gucukura ubutare ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu gihe rero umukuru w'igihugu ariko arizigira urwarukana rwa ruzeza amabanga ahambaye mu gihugu, hari abandi bo bariko babandanya gukora ubukozi bw'ikibi canke gusahura itunga rya leta mu bigo bajejwe. Aha turatangurira mu kigo ca leta PPB, Publication de Presse Burundaise, aho havugwa amanyanga. Abakozi bakaba ariko bariyamiriza ubusumwa bw'igitoro buhabera. Tubanze tumenyeshe ko ico kigo PPB kirongowe na Ruwi kamwe n'ubusa. Muri ico kigo havugwa akagwi k'abantu begereye umuyobozi mukuru bakorana amanyanga mu guhabwa igitoro citirirwa akazi kandi batabirekuriwe n'amategeko.
ako karwi kakaba kagizwe n'umuhanuzi Emeline Iradukunda uyoboye abakozi, Sandrine Nzitonda chef comptable, Nestor Ndavyirakora na Donatien Sabiyumva asanzwe ari chef contrôle interne. Amatohoza twakoze rakemeza ko ako karwi kama gahabwa amaritiro y'igitoro 37 mu modoka zabo bagenderamwo ibinyuranye n'amategeko agenga ico kigo na leta, kuko abo bose batari mu bemerewe guhabwa igitoro ca leta. Kigeretse ko kandi abo bose ibikorwa bajejwe bakaba babikoresha imodoka za leta. Abakozi bo muri ico kigo rero bariyamiriza mu manyanga ariko arakorwa n'ako karwi kuko ari ubusuma mu matungo y'igihugu, bagasaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye guhagurukira abo basuma. Saho gusa kuko n'ishure rya leta Burundi ENA ririko rirasahurwa urukomba amazi ngo ahoza arongora iryo shuri ariko akora ubusuma buteye ubwoba, aho abakozi vyashitse bagatabaza. Inyuma yo kumenya ko yabogojwe mu mabanga, Dr Dionise Arakaza yahora arongoye ENA yaciye atangura gusohora bimwe mu bikoresho vy'iryo shure abitwara ahantu hataramenyekana akoresha imodoka z'iryo shure nyene. Imashini 20 nyabwonko zo mu biro nta uzirengero yazo. Hejuru y'izo kandi hari imashini 2 nyabwonko ngendanwa benshi bita laptop zaruka gutangwa n'ubuserukizi bw'igihugu c'Ubufaransa mu Burundi zanyurujwe na Dr Dionise Arakaza. Ejo hahise rero ku munsi w'Imana igenekerezo ya 4 ukwezi k'umunani mwaka w'2024 mu masaha y'ijoro, Dionise ngo arasoye amabido yose yarimwe ibitoro vy'iryo shure. Ibido zose zari 5, imwe ikaba ijamwe litiro 45 z'ibitoro ngo yarazitwaye. Nimbwiye kandi ejo nyene imodoka zose 3 z'iryo shure yaciye zisohokana azitwara ahantu hatazwi. Abakozi rero nibwo bahavuye bamenya ko yaragiye kuzikuramwo igitoro canke se kuzividura kuko zose zari zuzuye igitoro, ariko basanze atakirimwo. Aha twovuga imodoka benshi bita Surambaya yarimwo amaritiro 180 y'igitoro, ariko no munsi igenekerezo ya 5 ku kwezi k'umunani mwaka w'2024 bakaba basanze igisigayemwo ari gike cyane. Ikindi abakozi bikeka nuko izo modoka zo bazatwawe muri garage gukurwamwo bimwe mu vyuma bizigize. Abakozi rero b'ico kigo bakaba batabaza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gufasha kugira ivyasawe na Dr Dionise Arakaza bigarukanwe mu butunzi bw'iryo shure, kuko hari n'ibindi yononye bigitohozwa neza, cyane cyane ingene yakoresheje ubutunzi bw'amafaranga bw'iryo shure. Tumenyeshe ko Dr Dionise Arakaza atarabisikanya kandi wamusubiriye ari w'ambasaderi Jean de Dieu Ndikumana aruka kugenwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kugenekerezo ya 30 ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'2024. Saya gusa kuko turabandaniza no mu gateka kazina muntu. Hari abo abanyagihugu ubatabariza. Abo ni umunyagihugu Ntezimana Jean Marie yanyurujwe, umuvyeyi wiwe akaba n'umupfakazi ndi mu Rusaku Capitoline nawe aritaba Imana. N'uyu munsi ku mutumba wa Ruyaga gacimbere Gikangaga komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura hari umunyagihugu azwi ku mazina ya Ntezimana Jean Marie yaburiwe irengero mu ndwi iheze twaraye dusozereye mu gihe yarari mu gisagara ca Bujumbura ku munsi wa 5 igenekerezo ya 2 kuno kwezi k'umunani mwaka w'2024 imbere y'umutaga. Inyuma y'inyuruzwa ry'uwo munyagihugu Jean Marie, ivyakurikiye akaba ari uko umuvyeyi we akaba n'umupfakazi ndi mu Rusaku Capitoline kuri uyu w'Imana igenekerezo ya 4 Myandagaro nawe nyene yaciye yitaba Imana nk'uko amakuru adushikira. Nk'uko amakuru dukura kuri uyo mutumba bivuga, urwo rupfu rubabaje rukaba rwaturutse kwividuka ry'umurindi w'amaraso ryabaye nyuma yo kumva ko umuhungu wiwe yitwa Ntezimana Jean Marie yaramutunze ko yaburiwe irengero. Abanyagihugu mu Gikangaga bakaba batabarizwa Jean Marie Ntezimana ngo ubuzima bwiwe ntibuzimangane. Ni mugihe kandi muri kino gihe abanyagihugu baho bakaba bari mu mubabaro n'agahinda kubera urupfu rw'umuvyeyi wiwe. Bamwe n'abandi bamaze kumva iryo bara babicishije ku mbuga zitandukanye bamenyesha ko ivyo kunyuruza abanyagihugu n'ubundi ivyimonogoje muri ino misi. Uwo Ntezimana Jean Marie ngo nta bandi bomubazwa atari urwego rw'iperereza ry'u Burundi ngo rukorera mu gisagara ca Bujumbura. Ngayo rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya
ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda kugira ngo tuje ucikanwa nayo dushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari bose kandi kugira ngo nabo baje barashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi yoba yariko aravugwa mu gisata ca politike agateka kazina muntu imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye n'umuhuza TV Imana bahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.